Mbega wowe uri mu bantu babujijwe gufungura ibifungurwa birimo amavuta menshi? Karibu ni ku Mibereho TV. Tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gutegura ifi ukoresheje amazi. Ibindi tuza gukoresha ni ibirungo biri naturel, ataco byica mu mubiri, ataco byonona mu mubiri. Turafise itomati, turafise ibitunguru, turafise poivro, turafise tungurusumu. Ibyo ni ibintu biri naturel, atakintu na kimwe bishobora kwica mu mubiri iwawe. Turaza gukoresha n'utundi tuvuta dukeyi cyane, muraza kubibona. N'aya mavuta sunseed oil ni amavuta meza cyane, ntaco yica mu mubiri, ni amavuta ari naturel. Ego kaze ku Mibereho TV, ni umwanya wo kwigira hamwe ingene dushobora gutegura iyo fi yacu. Ku bashasha mutarakora subscribe, please ndabasabye mu fyondaho hepfo handitse ijambo s'abonner cyangwa subscribe. Uraza kubona n'agakengeri kari hirya, hariya ni wagafyondako misi yose igihe tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Uzoca ubona aka notification kuri telefone yawe kakwereka ko hariho gishasha ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze ubugira kandi turaza gukoresha ifi aho merereye bayita ingege. Turaza gukoresha indimu, dukoreshe ibitunguru, dukoreshe poivro, dukoreshe garlic canke tungurusumu, dukoreshe n'itomati. Ego muribuka ko twavuganye ko tuza gukoresha ibintu biri naturel n'umunyu uza kudufasha kugira ngo ifi yacu igire akanovera. Ushobora kwibaza ati mbega indimu ndayikoresha kugira ngo ifashe iki? Iyo ndimu yacu iza gutuma kariya kamoto k'ifi gahera. Hariho akamoto murakazi mwese, abantu mukunze gukoresha ifi murazi ko akamoto kaba katameze neza. Iyo ndimu iza gutuma kariya kamoto kagenda. Ego ndabahaye ikaze. Okay, turiko turakanya kugira ngo dushobore kuronka amazi y'indimu niyo aza kudufasha gusuka mw'ifi kugira ngo karya kamoto kagende complètement. Ego turabanza dukoresha amazi, dushire y'amazi. Nari narayironze kubera yari yaraye muri frigo, nari nayironze. Nayishizemo ndayironze, nico gutuma nta kuronga kuniniya tuza gukenera, ni kugira ngo ako kamoto tukice. Ego tukice, duca dushirayo mu mazi, duca dushira ifi mu mazi, twongere dushiremo n'aya mazi twayashizemo mwabibonye, tuje twongeramo amazi kugira ngo bigumemwo nk'iminota nk'itanu, akamoto kazoba kamaze kugenda. Ego ku rundi ruhande naho tuzoba turiko turategura ibitunguru, tubikata, dutegure poivro, dutegure tungurusumu, tukate nayo ego hamwe n'itomati turaza kuzisya. Tomati turazisya dukoresheje blender canke mixeur. Okay, turamaze ya amavuta yacu ngayo, dukoresha amavuta make cyane. Ifi twamaze kuyikura muri y'amazi, ibintu byose biri tayari, niko no bivuga. Ego n'umwanya wo kuja kuziko. Ego n'umwanya wo kuja kuziko, turashusha amavuta nkuko nabibabwiye. Dukoresha amavuta make cyane, murabona n'utuvuta duke cyane tuza kudufasha gukaranga ibitunguru n'ibindi. Ego
ubwa mbere turashiramwo ibitunguru nk'uko mubibona, nibyo tubanza. Ibitunguru tubimazayo akanya katari gato. Ego ni byiza ko iyo uri kurakaranga igitunguru cawe kimarayo umwanya ukwiye kugira ngo kizanye karya kamoto. Murakabona karya kamoto niko tuba dukeneye. Ego rero turakirindira gishe neza, gihinduke no guhinduka, kizane n'akandi gacouleur. Muraza kubibona. Ego murabona ko igitunguru cyahindutse. Aho rero nuko mutari muhegereye akamoto n'akamoto kabisa. Ego tungurusumu ca tuyishiramwo. Ego yoyo ntituyimazeyo umwanya munini gose. Ca tuyishiramwo, duhejeje gushiramwo tungurusumu turayigaragura ihwane na vya bitunguru, hanyuma duce dushiramwo poivre nayone ntituyimazeho igihe kininiya, turagaragura bisanzwe nk'iminota ibiri yonyene, hanyuma turaza gushiramwo itomati. Okay, turashiramwo itomati. Ego hanyuma itomati zozo turazireka zishe. Apana umwanya muniniya kuko ntituzireka zishe umwanya muniniya. Turazigaragura zibire gusa. Zimaze gutogota ca dushiramwo yafi. Muribuka ko ari mbisi, iracari mbisi. Turaza gukenera kuyishiramwo hakiri kare kugira ngo itomati rize gushana. Ego yo n'umunyu nshizemwo, kugira ngo bize gushana. Umunyu uvangike neza, hanyuma ca dushiramwo na yafi yacu, hanyuma bize gushana neza byose hamwe biri kumwe. Ego okay, ni umwanya wo gushiramwo yafi. Ego turayishiramwo uko nyene. Mwibuke ko ka kamoto kagiye, ubu nta ngorane kabisa, nta ngorane y'akamoto kagiye. Ya ndimu yacu yadufashije gukuramwo kariya kamoto. Ego umwanya rero wo gushiramwo ifi. Ego tumaze kuyishiramwo ca twongerezamwo amazi kugira ngo ayo mazi aza kudufasha guhisha ifi yacu. Ego ca dushiramwo amazi. Okay, ca dushiramwo amazi, hanyuma dupfundikire kumara iminota 45 kw'isaha. Hagati y'iminota 45 kw'isaha. Mwibuke gushiramwo umucanwa muke. Muragabanya umucanwa, dukenera umucanwa muke kubera ushizemo umucanwa mwinshi biza guca bizigira bifata hasi, ariko tuza gukenera umucanwa muke cyane. Iminota 45 kw'isaha ifi yacu izobihiye. Ariko haciye nk'iminota 20 ndaza kugaragura ifi kugira ngo ahari hejuru, murabona ko amazi canke isose itashitse hejuru. Ego ahari hejuru ndahashira munsi kugira ngo naho haronke amahirwe yo gusha neza. Ego nuko inyuma y'iminota 50 kuva ifi yacu tuyishize ku ziko irahiye neza.
Ego mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro, ushobora kuyikoresha ku kindi gifungurwa wowe nyene uhisemo. Jewe nakoresheje ubugari bw'ibigori. Mubandanye mumererwa neza aho muri, naho utaha, naho mu kindi kiganiro kizokurikira.